Mwaramutse neza abanyamuryango ba Beri na YouTube channel tumenye crypto money ama échangeur na business. Ego hanyuma nkuko tumaze igihe kitari gito tuganira ku mushinga wa Beri, uyu munsi ndagarutse kugira ngo dusubire tuganira. Hanyuma utarakora sabone subscribe na kanya nakaho kugira ngo ubandanye ubona bishasha ama update agenda araba muri Beri n'ahandi muri crypto money ndetse n'ahandi n'ama échangeur. Ego hanyuma uno munsi ndashaka kugira ngo tuganire kuri update ziri muri Beri bishasha biri muri Beri. Beri biramaze kumenyekana yuko uno munsi ukoze signing ku batabizi ni kuvuga baje abantu baba baraduze ama VIP ni ngaho ni ubonera VIP uburiko sori gatonya niho ubonera VIP uriko VIP nkaho urabona iyo ndiko membership level haruguru ucibona iyo uriko aha. Rero buri munsi ugenda urasonda signing sinzi ko muhabona signing haje nafyonzira no kwanditse signity haya n'amafaranga amaze gukura muri signing. Rero tukigura ya coin twagura bita BLY imwe yo munsi BLY ya coin ya Beri BLY tukigura iyi amafaranga yose twakura muri signing na twakura hehe muri twakuba kibayitwa twayiguze iri kuri 0, kuri 1,5 urabona kigeze kuri 17 yose baci bayatwara. Ubu rero muri kino gihe update ziri muri Beri ufyonze kuri signing waragize réactivation ya konti cyangwa utayigirishije aya mafaranga ntibayatwara baci bayerekera kuri konti. Mukaba muzi yuko sinyale zitigeze zihagarara, sinyale ntizigeze zihagarara. Bisigura rero urashobora kugira retrait ya wagize signing ukagira retrait ya yandi wagira signing ukaya tradinga ukagira retrait ya twadufaranga ugenda uragurisha tuza mu ma BLY tujya twabaye deblock no kuvuga haraba ari kuri balance hakaba na yari hagati ari available ayo bashaka kuyagurisha gahinduka ama USDT ucyashira kuri aya bagera muri signing ukamanura commission ku bantu bafise team y'abantu ba trading nubwo baba ba tradingisha dukenya cyangwa bakaba ba tradingisha menshi kuri commission hakaba hari kudufaranga bashaka gutumanura rirenga rimwe zikaja ku mutahe. Hanyuma zimaze kurenga 10 urashobora kuzigira retrait nkaho urabona hawuje uno munsi afise ko 18 urashobora kugira retrait ya 10 nakarero kayo ndabahaye hoho muramaze kubona benshi barutira $1,000 $100 $50 $10 ugasanga zirutira za buri munsi za buri ndwi za buri semaine. Akarero nakaryo kacu ko profita bino bikorwa nakaryo kacu ko profita bino bikorwa benshi bariko barihereza amafaranga muri Beri. Nuko rero naho ukaba rero utaratahura kubijanye na bino bishasha karibu ugenda wasonda signing hanyuma nawe wibonere uwo mutahe. Reka mbereke ibijanye na ntuze urabona ngaha guhera ngaha roseti yarotiye 10 rokombye arotira 13 rokombye 15 ntusi yarotiye 18 buri munsi canke buri 3 jours arotira. Izo rero nizo update ziri muri Beri. Sinyale ni kwa kundi zica muri Telegram hanyuma zikaza mu groupe ya WhatsApp canke zigaca handi buri muntu wese akazironka. Nuko rero mbahaye ikaze buri kimwe kirashoboka mu gihe dushize ingufu hamwe umuntu akamenya information bikagenda neza. Utaraye active account bigusaba $50 trading bawemerewe
utarayagitivye konte ikintu kizoba niyo ijya coin nabere sigeze kuri 17 igashikira 20 murazi ko batwemereye $100 sindi siri ko bazoziguha utarayagitivye konte sawa. Baramutse baziduhanaho ucugira uca wemererwa kuyakurako tukarindira rero y'amezi 3 baduha kugira ngo ya coin twagura ya BRY y'agaciro coin ya Belly Max turindira izoshikire igiciro ca company $30 hanyuma tuje twemererwa kuzihindura mu USDT. It will be fire, bizoba bimeze neza kuko tuzojya amafaranga ateye ubwoba, sindiko ndabahenda, amafaranga ateye ubwoba hamwe biciyemo, murazi ko ari risk hamwe biciyemo n'amafaranga ateye ubwoba. Hanyuma eshangere ya Belly turabona ko biriko biragenda neza, iri kiriyubaka kubaguze iyo bita BMI niyo tuzokoresha muri assurance n'ibindi byinshi cyane mwabizi. Eshangere isaba kwiyubaka, nuko rero bahaye ikaze tubandanye ibikorwa, ndizera ko Belly izatwambika iteka, nuko mukomeze kugubwa neza. Hanyuma bishasha bizoza biraca ngaha ndetse n'ahandi nk'abari mu magroupe ya WhatsApp n'ibindi, kugira ngo umuntu agende aratahura ibigezweho, kugira ngo ntasanga abandi bamumeranya amafaranga kandi yategeza kubimenya nkuko nawe aba yabimenye. Okay, nuko murakoze, bahaye ikaze rero. Sasa ndabibutsa ku bantu batazi gukora retrait, biroshe cyane. Wewe uraza ugafyonda ukabandanya muri asset, hanyuma ubandanije muri asset